mu gihugu cy'i Burundi uwuzogira kudeta azoba ari umusirikare. Mu gihugu cy'i Burundi bakaba bikunda uwo musirikare ntazarahire. Niyo arahira ngo agomba kuba perezida muzoba mwinjiye mu kaga. Abarundi murashobora gupfa ku rugero rw'uko mushobora guhona. Mu gihugu cy'i Burundi aho ndiko ndababwira ibintu biri imbere yanyu bigiye gushika. Muzomara amezi 3 abanyeshuri batiga. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 isoko itarema. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 ata mukozi n'umwe wa leta akora akazi mudahembwa. Abazi yuko baba mu gisagara ca Bujumbura, ico gihe nta modoka zizoba zihari, ico gihe nta bitoro bizoba bihari. Abazi ko baba mu gisagara ca Bujumbura bazi yuko batipanze neza, bazohapfira, bazohahonera. Barundi kazi mwese abantu muriko murankurikiranaho mutuye mu mpande zine z'isi, abumva ikirundi n'abatacumva mwese aho muri mwese mw'isi yose mwese ndabaramukije, amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nitwa Bigirimana Nicolas, narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, kandi hariyongera koko ndi umuhanuzi kandi. Hanyuma uno munsi ni itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Neza na neza uno munsi ijambo ry'umutwe rivuga riti imigisha, sumugisha umwe, imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. Asubiyemwo ijambo ry'umutwe kuko no munsi birakomeye. Ijambo ry'umutwe rivuga riti imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. Uno munsi ngomba mvuge ibintu bigiye kuzoba kw'iyo ngoma ya Mesiya. Ababishobora mu vyumviriza, kuko no munsi nza kuvuga ibintu bikomakomeye, nza gushira ahagaragara amabanga y'Imana kandi adasanzwe. Abazogomba bazovyumviriza kuko n'ibintu bikomeye cyane gose ku rugero rumwe tari bwigere rubaho no kubaho. Ngomba shira amabanga y'Imana ahagaragara kubera Imana yabintumye. Icambere uno munsi ndabanza nishure ibibazo 3 bambajije. Ikibazo ca mbere kivuga giti mbega Bigirimana Nicolas aremera Bibiliya? Mvuge ntego. Ikibazo kigira kabiri kivuga giti mbega Bigirimana Nicolas aremera Yesu? Mvuge nti ego. Mu nyuma ikibazo kigira gatatu kivuga giti mbega Nicolas niwe Mesiya? Mvuge nti oya. Je n'ibibazo vyabajijwe, ivyo bibazo vyose ndavyishura. Hanyuma kigira kabiri ngomba ninjire mu ntambara ya Satani. Umva intambara y'Imana, Imana intumye intambara ngwane na Satani. Hanyuma mu nyuma twinjire mu bwami bwama buriko buravugwa. Bo ikigira gatatu mbega Bigirimana Nicolas niki? Mbega Bigirimana Nicolas afise ububasha bungana gute?
ivyo n'ibibazo abantu bibagije ndabibishura nubwo bavyibagije ntawambagije ndabibishura mu mwanya kandi muze gutega amatwi mubikurikirane vyose. Mu nyuma ikigira gatatu, ubwa mbere urumva ndaza kwishura ivyo bantumye, ikigira kabiri ndinjira mu ntambara y'Imana, hanyuma ikigira gatatu mbega nikora niki, kigira kane sawa. Ikigira kane ndaza kuvuga ubuhanuzi bw'amahanga yose. Mu nyuma ikigira gatanu ndaza gusozerera ku buhanuzi budasanzwe ku gihugu c'i Burundi. Mu nyuma rero vyose nta na kimwe kiza kuba coroshe, vyose uwo bishaka yovyumviriza vyose, uwo bishaka ndasubiyemwo yovyumviriza vyose ata jambo na rimwe rivuyemwo, eka nubwo vyoba ari birebire kubera biza kuba birebire nyene cane gose, kandi mugabo ndaza kugerageza ncagagure kugira ngo abantu babe boshobora kuvyumviriza. Nuko mubane natwe, mudutege amatwi, mutorere agatebe mwicare. Ikibazo ca mbere kivuga giti mbega Nikora aremera Bibiliya? Nishure nti ego ndayemera kubera n'ikimenyamenya nije nayihawe, n'ibintu ngiye kuzokoresha nzokoresha ibintu biri muri Bibiliya. Muga nagomba ndabishure nk'umuhanuzi, muri Bibiliya ibirimwo vyose si vyeranda vyose. N'ikimenyamenya haravuga yuko Bibiliya ari inkota y'ubugi bubiri, kandi wifashe nabi iragukeba. Hanyuma abantu bagize amakenga ndiko ndababwira yuko Bibiliya handitsemwo ibinyoma. Yego nyene haranditsemwo ukuri, haranditsemwo n'ibinyoma. Hanyuma ngomba ndabisigure kugira ngo muvyumve. Bibiliya narababwiye ko yanditswe n'abantuze n'abaromani. Hanyuma Bibiliya mu kuyandika bayandika mu kugira ngo bakoronize isi canke ab'isi, no kuyovya ab'isi ntibaze bigere batora ivyo bashatse kuvuga. Bibiliya yanditse mu buryo buyobeye canke buziguye, udahishurirwa udashobora kumenya mbega muri Bibiliya handitsemwo iki. Abantu mu kuyisoma ntibigera bayitahura, bayisomye imyaka ibihumbi n'ibihumbi mugabo ntibigera bayitahura kubera yanditswe n'abanyabwenge b'isi, kandi irimwo ibintu bizima, irimwo n'ibinyoma. N'ikimenyamenya harimwo ibintu vyinshi bitanditse muri Bibiliya. Nk'akarorero, ivyahishuriwe uwitwa Enoki. Uwo Enoki niwe muntu yahishuriwe ivy'itanguriro no n'ivy'iherezo ry'isi. Uwo Enoke niwe yanditse ibintu vyose bizoba mw'isi, ingene urukurikirane ruzobaho, niwe yahishuriwe, ni nawe bavuga yuko yaduze mw'ijuru adapfuye. Enoki niwe muntu yabanye na Adamu. Adamu amubwira yapfuye afise imyaka amajana, bavuga ko yaduze mw'ijuru, mvuge ntiyapfuye, yoba yapfuye afise imyaka amajana 350. Yabanye na Adamu imyaka amajana 250, yigishijwe na Adamu, mu nyuma abwirwa na Adamu amabanga yose y'Imana, kubera Adamu wewe ntiyari yashoboye kuyashitsa, mugabo Enoki yarayashikanye yose, yagumye imbere y'Imana ari uwera. Uwo rero niwe yavuze ibintu vyinshi vy'ukuri, kandi mu gitabo ca Bibiliya nta birimwo. Hanyuma nagomba ndababwire abantu musoma Bibiliya, nababwiye yanditse mu buryo buyobeye cane gose, udahishurirwa utoshobora kumenya mbega muri Bibiliya ukuri n'ukutari ukuri n'ukwahe. Nagomba ndababwire yuko barabwiye abantu bati isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Nagomba ndababwire yuko ivyo Yesaya yahishuye kuva ku ca mbere kugeza ku ca nyuma, mu vyo Yesaya yahishuye vyose ntibiraba, kandi bigomba bibe ubu nyene. Ni naho nababwiye ngo imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. Biri muri Yesaya 35.
none rero urumva rero muri rusangi muri Bibiliya abantu bagiye bahishurirwa ivy'ukuri vyinshi ntivyanditsemwo. Mwibuke hariho Bibiliya zifise ibice 77, mwibuke hariho Bibiliya zifise ibitabo 67. Urumva eka muri rusangi ugiye kuraba Bibiliya uza gusanga zitandukanye inshuro nyinshi. Bamwe bose bivanye na kwemera kwabo kiniki bavuga ati dukoresha iyi Bibiliya imeze uku nuku nuku kiniki. Uza gusanga hari abantu benshi bahishuye ibintu ivy'akamaro kandi babona yuko vyohava bituma abantu bahumuka, ntibabisizemwo muri Bibiliya. Mugabo bidasigura ko muri Bibiliya ata vy'ukuri birimwo. Harimwo ivy'ukuri, harimwo n'ibizimiza abantu. Aho ku kijanye na Bibiliya nibaza yuko mpejeje kucishura. Jewe rero nka Nikora nk'umuhanuzi natumwe, mfise ivyo Imana yambariye tuzokoresha muri Bibiliya, sinavyishi. Muri Bibiliya ibintu bikenewe sinavyishi. Abantu kugira bamenye ivy'Imana si vyinshi, suko bagira imizingo myinshi y'ibitabo. Oyaye ni bikeyi bibaho. Ivyo navyo tuzokoresha mwibwirizwa shingiro ry'ico gihe rizotwara rizotwara mbere novuga isi yose canke ikanguro kw'isi yose. Mfise ahantu Imana yagiye imbwira, naravyanditse ntazohava ndavyibagira, naravyanditse muri karne ndabigendana ndabigumana buri mwanya. Nubwo ntovyandika ijambo ry'Imana, Imana iradushingira intahe iti abantu banje ijambo ryanje ryanditse mu mutima. Nagomba ndababwira abantu Bibiliya mwagomvye kuyigira ikigwanisho. Yesu igihe yigisha abantu nta Bibiliya yari afise mu ntoki. Mose igihe yayobora abanyisirayeli nta Bibiliya yari afise mu ntoki. Yayoborwa n'ijambo ry'Uhoraho rivuye mw'ijuru. N'ahandi niko bigiye kuzogenda. Bibiliya tuzoyikoresha ahantu hato mu kugira ngo habeho amategeko azogenga abantu, kuko Imana yambwiye yuko tuzosubira gukoresha amategeko 10 y'ivyagezwe yahawe Mose, hanyuma impa n'ahantu hari amategeko azoyobora abantu. Mbere wanagomba kizoba ari igitabo gito umuntu ashobora no gufata ku mutwe, akamenya ati amategeko y'ibwirizwa shingiro ringana uku. Apana ibintu vyinshi biyobeza abantu bicanke bizimiza abantu. Kwemera si kumenya ibintu vyinshi, kuko iyo Bibiliya imaze imyaka amajana n'amajana bayisoma, mugabo nta na kimwe vyafashije abantu. Aho ku kijanye na Bibiliya ndakirangije. Ikibazo kivuga giti mbega Bigirimana Nikora aremera Yesu? Kwijambo benshi bahagaritse imitima kwijambo navuze mu buhanuzi, kubera nivugira amajambo y'ubuhanuzi bariko ndihuta, kubera mba ndiko ndavuga ibintu vyinshi nkacagagura. Navuze nti mu minsi ikurikira ivya Yesu ntibizokora. Ngomba ndakibasigurire neza kimeze uku. Yesu nindamumenye ninje ndamuzi nyene, kubera turabana tuganira nawe tuvugana ijoro n'umutaga. Nije ndamuzi, nzi ububasha bwiwe, nzi n'ububasha n'ubushobozi bwiwe. Yesu, umviriza, Yesu nukuri, n'ubuzima, n'ubugingo. Mvuze nti mu gihe kiza ivya Yesu ntibizokora, bimeze uku: abasuma n'abasambanyi bose canke ubwoko bw'ababeshi bose. Bamwe nama mvuga nti abakozi b'Imana bakubwira yuko ngo Yesu yaratubabariye ngo amaraso ya Yesu azodukiza. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abasambanyi. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abasuma. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abicanyi. Nagomba ndababwire Yesu si shebuja w'abakora ibibi byose. Oyaye, Yesu nuw'abamuzi. Yesu nuw'abamumenye. Yesu si uw'inkozi z'ikibi. Yesu nuw'abavuga ukuri. Yesu nuw'abamurondeye. Muriko muravyumva? Abana nabo, agendana nabo ijoro n'umutaga. Ndasubiyemwo, ijambo rivuga riti Yesu
niwe kuri, niwe buzima, niwe bugingo. Urumva rero nababwiye Yesu si uw'ababeshi, Yesu si uw'abasambanyi. Igihe kiraje. Nababwiye yuko umuntu agiye gukizwa n'ibikorwa vyiwe vyo yakoze. Iryo jambo ni Yesu yarikoze. Ati mbega, Petero niwe yarakimubajije. Aramubaza ati mbega abagororotsi tuzobamenyera kuki? Yesu niwe yabishuye ati umwe wese muzomubonera ku vyamwa yama. Nagomba ndababwire igihe kiraje kandi kije cihuta. Nubu ndabasubiriyemwo. Yesu ntagiye kuzoba ngo Yesu 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 Yesu, igihe c'imbabazi kirarangiye. Umwe wese tugomba twinjire mu gihe, uravyumva, tugomba twinjire mu gihe umwe wese agiye gukizwa n'ibikorwa yakoze. Kandi ndabasubiriremwo, hagiye kwambuka intwari gusa. Ndasubiyemwo nubu, hagiye kwambuka intwari gusa. Ivyuko ngo Yesu yarababariye abantu, ngo amaraso ya Yesu ngo yaraduhanaguye, yaragize iki n'iki, yaratwejeje, barababeshe. Ndabasubiremwo, barababeshe. Nababwiye Yesu nuwo bamurondeye, Yesu nuwo bamuzi, Yesu nuwo bavuga ukuri, Yesu nuwo abantu nyene kabisa bashima gukora ibigororotse, si uw'abasuma n'abambuzi. Aho ivya Yesu ngira ngo muranyumvise. Nije ndamuzi rero, nije ndamuzi. Ivyo mwari muzi ngo kumbure Yesu je sindamuzi canke sindamwemera, nije ndamuzi kandi ndamwemera 100%. Aho nibaza ko ica Yesu kiravuyemwo. Mu nyuma ndishura ikibazo kigira gatatu kivuga giti mbega Nikora niwe Mesiya kumenga yisize mu kibanza ca Mesiya? Mvuge nti oya. Ngo kubera Nikora ntavuga yuko Yesu azogaruka, nubu nagomba ndakibishure. Yesu ntazogaruka. Mucumve neza, Yesu ntazogaruka. Yambaye umubiri nkuko yari yambaye umubiri, aho muntahure neza. Yesu ubwo bwami mwumva bwa Mesiya hagiye n'umuntu, kumbure muraza kumwumva canke ntavyo nzi, sinzi kubavyumva, kuko jewe Imana ntiyantegetse ngo ngende kwigisha Bibiliya. Ntabwiye ko Bibiliya je atani yonzi, jewe kenshi mvuga ivyo mpishuriwe, navyo nza kuvuga naho nza gusoma ndabihishurirwa. Mugabo bitasigura yuko kubera jewe mpishuriwe ndatahura gusumba wewe warisomye nk'usoma ijurnal ca gazette. Je ndayitahura nkamenya n'ivyo Imana yambariye n'ivyo ari vyo. Nababwiye ko Bibiliya yanditse mu buryo buziguye cane gose. Jewe nubu sinje kwemeza abantu bamaze imyaka n'imyaka babahenda canke bababwira ibitari vyo. Jewe Imana yantumye nze mvuge, mu nyuma ndengane. Rero hagiye kuzoza ububasha bwa Data yaremye ijuru n'isi, wo mwijuru mu nyuma ibushire mu muntu. Mu nyuma hazoza ububasha bwa Yesu ariwe jambo w'Imana, ubwo bubasha ibushire mu muntu umwe. Mu nyuma hazoba ububasha aribwo twita bwa mpwemu yera, mu Kirundi twokwita ubushobozi, ibishire mu muntu umwe. Ivyo bintu vyose uko ari bitatu, Imana Data rurema, Imana Mwana na mpwemu yera, vyose bizoba biri mu muntu. Mu nyuma ubwo bubasha nibwo buzoza, uwo muntu nibwo azokoresha, buzoba buri mu muntu. Hanyuma bongeye gusubira kumbaza ikibazo giti none ku bwami bwa Mesiya buzomara imyaka 1000, wewe uzomara imyaka 1000? Je nagomba ndababwire yuko jewe nta myaka 1000 jewe nzomara. Mugabo ivy'Imana izoba yarantumye gushinga
amategeko y'Imana izoba yarantumye gushinga, mbere ntazomara imyaka 1000 ntazigera ahera. Ayo mategeko ntazigera ahera. Nk'uko mubona ivy'Imana yahaye Mose, niwe muntu wa mbere yahawe ayo mategeko ntarigera ahera. N'ahandi rero hazoba ibwirizwa shingiro. Iryo bwirizwa shingiro rero niryo rizoza gutwara isi. Nka kurya itegeko rya Amerika, umuperezida wese aza kizire kahindura itegeko rya Amerika. Ibwirizwa shingiro ryarashinzwe, rimaze imyaka n'imyaka, riramaze ibinjana rishinzwe. N'ahandi rero hazoba ibwirizwa shingiro ry'abana b'Imana rizoshingwa mu nyuma rero. Iryo bwirizwa shingiro rero niryo ritazohera. Niryo rero muri Bibiliya ryitwa ngo inganji ya Mesiya ntizigera ihera. Aho hantu kubumva siguye neza ga yemwe. Abantu murazi barasaza, no mu bantu ba mbere baramvye cyane gose bagize imyaka 930. Mugabo ahandi ho murumva yuko n'inganji izorenza imyaka 1000 kandi itazoshira. Niyo rero nayo mategeko y'Imana azoshingwa. Kandi nanje ubwanje nzoramba nzigihe Imana yambariye, nzoshora kumara mu ntumbero yuko nshitsa ivyagezwe. Bibanza abantu bose bakabanza bakabimenyera, bakamenya mbega ivy'Imana bipanze gute, bimeze gute. Uko niko bipanze. Reka ninjire mu gice kigira kabiri. Igice kigira kabiri nababwiye ngo baninjire mu ntambara y'Imana na Satani. Imana nababwiye, Imana ntivuga. Imana yatubwiye yuko izokoresha abantu. Iyo yaravuze iraheza, mu nyuma iravuga iti nzokoresha abantu banje, nibatavuga nzokoresha ibiti n'amabuye. Mu nyuma navuze nti ntiharagera yuko ikoresha ibiti n'amabuye, ntitwege turacariho. Urumva vuze twege n'abantu bose muri rusanga, abantu baracariho, ntiharagera yuko Imana ikoresha ibiti n'amabuye. Nubwo harimwo abatayumvira, mugabo bayumvira bo baracariho. Nuko reka rero nje mw'ico gikorwa uko n'igikorwa kidasanzwe. Mana Data mushobora vyose, waremye ijuru n'isi. Mana mutanga bugingo, niwe waremye ijuru, urema n'isi, urema n'ibiyaga n'ibirimwo vyose. Mu kubirema wakoresheje ijambo ryawe. None nanje Data mushobora vyose, muri kano kanya nk'umusavyi wawe ndaciye bugufi imbere yawe. Nasame mvuge. Mana ndasavye ububasha buze kuba ubwawe. Jewe mvuge, ububasha buze kuba ubwawe. N'icubahiro kibi cawe, n'ububasha n'ubushobozi bibi vyawe. Nuko urakoze Data muri kano kanya, Data Mana Junisi. Mana nyine ubushobozi, wantumye ndabivuge, kandi ivyo nza kuvuga bize kuba nk'uko ubishaka. Uravuze uti ikibazo c'amoko mu gihugu cy'u Burundi ndayirukanye. Mu gihugu cy'u Burundi nta kibazo c'amoko kigiye gusura kuhaba. Nta Bahutu, nta Batutsi, nta Batwa. Mu gihugu cy'u Burundi ndirukanye uwo mwuka mubi wa Satani. Hagiye kuzobaho umurundi, hagiye kuzobaho umwana w'Imana mu gihugu cy'u Burundi. Mana utari umwana w'Imana mu gihugu cy'u Burundi
kubw'ububasha duhabwa n'ijuru ndamwirukanye. Mana nyine ubushobozi, nongeye gusura gutegeka kubw'ububasha duhabwa n'ijuru. Imigambwe yose mu gihugu cy'i Burundi, ishari n'inzigo byose mu gihugu cy'i Burundi turavyirukanye, turabihanaguye ku citwa Uburundi. Ndirukanye amoko yose, ndirukanye amacakubiri y'amoko mpereye mu gihugu cy'i Burundi, muri Afrika yose, eka n'isi yose n'amahanga yose. Ikibazo c'amacakubiri y'amoko ndacirukanye kandi ndagihanaguye. Ikibazo c'imigambwe no gucanamwo n'amacakubiri n'inzigo n'urwanko mpereye mu gihugu cy'i Burundi ndavyirukanye. Eka ibihugu byose bikikuje igihugu cy'u Burundi ndirukanye imigambwe yose. Eka na Afrika yose ndirukanye imigambwe yose. Eka isi yose n'amahanga yose ndavyirukanye. Data Mana nyine ubushobozi, kibengeye Data Mana rudasumbwa, nkweretse Data Mana uwu mugera w'inzankano, uwu mugera w'abakozi ba Satani bishije Data Mana nyine ubushobozi, bakerekana yuko bakambara mani ikanzu zera, bakerekana yuko Data Mana bariko baragukorera kandi bakorera Sekibi. Ubwoko bw'amadini yose ndayaranduye mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyine ubushobozi, kubw'ububasha duhabwa n'ijuru ndirukanye ubwoko bw'amadini yose, ndayaranduye mpereye mu gihugu cy'u Burundi, ndayaranduye mu gihugu cya Afrika yose, ndayaranduye ku isi yose n'amahanga yose. Mana nyine ijuru n'isi, niwe nyene ububasha, niwe nyene ubushobozi. Turahagurukije ubwami bwawe Data Mana nyine ijuru n'isi, nibwamamare ku isi yose Data Mana ijuru n'isi. Data, abantu n'ibintu, ubwoko bw'ibihugu vyishize hejuru, warasezeraniye Data Mana nyine ijuru n'isi yuko ugiye kubicisha bugufi Data Mana nyine ijuru n'isi. Ndakwinginze komeza, 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 komeza kubicisha bugufi Data Mana ijuru n'isi. Ndahagurukije Data Mana ubwoko bwawe, ndahagurukije Data Mana nyine ijuru n'isi abantu bawe, Mana nyine ijuru n'isi. Ndahagurukije Data Mana nyine ijuru n'isi, izina ryawe Data Mana rishigwe hejuru, izina ryawe rimenyekane, ubwami bwawe bwamamare ku isi yose, ku isi no mw'ijuru. Data Mana ndategetse kubw'ububasha duhabwa n'ijuru, ivyo ushaka bibe ku isi no mw'ijuru, kandi vyose bibe mu bugombe bwawe Data Mana ijuru n'isi. Je ndi umusavyi wawe Data Mana ijuru n'isi, kandi bisavye nizeye, kandi waradusezeraniye Data Mana ko tuzogwana intambara kandi tutazigera dutsindwa Data Mana ijuru n'isi. Intsinzi yawe Data Mana ibonekane, intsinzi yawe Data Mana igaragarire amaso y'abantu. Mana, twagiye duhanura Data Mana ijuru n'isi, abantu baduciriye amate, abantu baduteye amabuye Data Mana ijuru n'isi. Ubuntu bwawe Data Mana harageze yuko ugaragara ko ari wowe wadutumye, harageze ko ugaragara
yuko uri Imana nyamana, harageze kugaragara kuri Imana nyir'ububasha, harageze kugaragara ko ari we wadutumye data mana ijuru n'isi, harageze yuko buri muntu uwo ari we wese amenya ko ari we wadutumye, harageze ku isi yose n'amahanga yose, duhereye mu gihugu cy'i Burundi, Afrika n'amahanga yose n'isi yose data mana ijuru n'isi bamenya ko ari we wadutumye data mana ijuru n'isi, harageze yuko buri muntu uwo ari we wese amenya yuko data mana ndi umusavyi wawe data mana kandi ari we wadutumye. Ivyo vyose data mana tubisavye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amina. Urakoze mutanga bugingo, urakoze mana, urakoze kibirengeye, urakoze rudasumbwa, uri Imana nyamana, uzokwamaho ibihe vyose bidashira. Murakoze. Nagomba ndabamenyeshe yuko iyi ni intambara y'Imana na Satani. Agomba ndababwire yuko abanyamwuka baraza kuvyumva, abatari mu mwuka ntavyo bashobora kumenya. Ni intambara yo kubohoza abana b'Imana, ni intambara ifise ububasha gusumba igisirikare ca Amerika. Musanzwe muzi ko igisirikare ca Amerika gikomeye. Ni intambara isumba igisirikare c'Uburusiya ca Putin, musanzwe muzi ko gikomeye. Ni intambara ikomeye isumba igisirikare ca Irani. Mwumva ikiragwana, abantu mwese muriko muravuga muti Irani irakomeye. Aha hakoze intambara abantu mudashobora gusobanukirwa ku rugero mudashobora kumenya. Ibi bintu Imana mu kurema yakoresheje ijambo, yaravuga mu nyuma ibintu bikaba, n'ahandi hakoze ijambo. Ijambo rifise ububasha. Hanyuma ibi bintu mugiye kubibonesha amaso. Nagiye mpanura mukibaza yuko turiko turavuga ibintu kumbure twiyumviriye canke turiko turakura mu mutwe. Ibi bintu mugiye kubibonesha amaso. Iki kibazo ndakirangije. Ngomba ninjire mu rugero. Mbega uyo muntu kubera habayeho ikibazo, abantu batanguye kwibaza mbega uwo Nikora ninde? Ngomba ndababwire mbega uwo Nikora uwo ari we. Imana yantumye kugira ngo ndabibabwire, kubera igihe kirageze kugira mumenye mbega ninde. Kandi mu nyuma nababwiye, inyuma yaha mu vyo ngomba ndababwire navyo ndaza kubasigurira, ndaza kubabwira ubuhanuzi bw'amahanga, ndababwire mbega amahanga agiye kugenda gute. Hama mu nyuma ndaza gusozerera ku buhanuzi bw'igihugu cy'i Burundi, mumenye mbega urutonde rupanze gute, ibintu bigiye kugenda gute. Jewe ngomba rero muri rusange ngomba mvuge ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Ngomba ndababwire mbega nabanye n'Imana gute, nagendanye n'Imana gute, mbega vyatanguye ryari, mbega bigeze hehe, mbega bizorangirira hehe. Ni birebire. Ndaza kugerageza nce mu ncamake ho kubera ndabivuze. Amateka y'isi azosubira kwandikwa ubushasha. Mu vyumve, amateka y'isi ndasubiyemwo azosubira kwandikwa ubushasha. Novuga nti ubuhanuzi bwa mbere buhambaye natanguye kuhanura nihanurira jewe nyene. Nari mfise imyaka 6. Jewe muhira bari batunze imiduga 2, ivewe n'indi modoka bita ngo Mercedes 2. Mu nyuma rero jewe niho ngifise imyaka 6 narakunda imodoka cyane gose. Mu nyuma rero niho nababwira, kubera nababwiye kugira natangwe guhanura ngifise imyaka 6. Mu nyuma muhira noho nababwira nti jewe izi modoka ni ntonto, sinzogura izi modoka ntonto, je nzogura imodoka zinini. Kandi mu modoka naguze zose naguze imodoka nini, nta modoka ntonto nigeze ngura. Ubwo n'ubuhanuzi nahanuye ngifise imyaka 6 kandi vyarambayeko. Nza kubabwira ibintu vy'ububasha bw'Imana bitandukanye. Jewe mfise imyaka 15 niho igitangaro ca mbere yewe cyatangura kumbako. Nari mvuye mu kiruhuko, nari mu kiruhuko ngiye kuramutsa mama wacu Bujumbura. Nari muri iyasi zigitangura gusohoka hari 91.
mu nyuma jewe nanicaye ku ntebe igira gatanu y'inyuma kandi impera. Hanyuma tugeze i Bugarama ifiri iracika. Mu nyuma imodoka umushoferi akati ku korosi ya mbere akati igira kabiri igira gatatu biranka, imodoka ikiguruka hejuru y'umusozi. Urabona imisozi ya Bugarama ingene imeze, imodoka ica hejuru ica hejuru ku musozi iraguruka igenda kurya kw'indege, imodoka igenda guseka uwundi musozi hakurya iciye hejuru mu kirere iraseka uwundi musozi hakurya. Mu nyuma iyo modoka ikiva hejuru itembagara kugeza epfo mu mwonga. Twarimwo turi abantu 22 n'umwana w'uruyoya. Uwo muvyeyi yari afise umwana w'uruyoya yari yicaye ku ntebe igira gatatu, je nari nicaye ku ntebe igira gatanu y'inyuma kandi nari impera. Mwumvirize igitangaro ingene cabaye, abantu bose bari muri iyo modoka bose duhereye ku mushoferi n'aba convoyeur niki abantu bose bari muri iyo modoka bose barapfuye bose. Mu nyuma mwumvirize igitangaza cahabaye, jewe muri iyo modoka sinigeze nkomereka, sinigeze mba n'ikintu na kimwe, nagiye kwisanga jewe wa mwana ari mu gikiriza ciwanje. Mwumvirize, urumva umuvyeyi yari afise uwo mwana yari ku ntebe ya gatatu, je nari ku ntebe ya gatanu kandi nari impera. Jewe vyarumvikana kandi nari impera kandi inyuma hariya ku muryango w'inyuma vyarumvikana kandi je nari gutegerezwa kubanza gukomereka gusumba abandi bose kubera nari impera, kuko imodoka yarapondekaye iba kurya kw'ishashe, kugeza hamwe abantu bose bavuga bati abantu bari muri iyo modoka bose bapfuye nta numwe yasigaye. Jewe nkaguma ariko ndababwira nti muntabare, jewe munkureyo, jewe ndakomeye ntaco nabaye. Abantu aho kugira ngo baze kuntabara bo baguma bavuga ngo nibisigo ngo biko biravugira muri iyo modoka, ntibigeze baza kuntabara. Vyamaze umwanya muremure cane gose kandi mfise n'uwo mwana mu gikiriza, ndagumye nteruye uwo mwana mu gikiriza ndi muri iyo modoka. Imodoka yikunjije udashobora kumenya yuko hobamwo n'umuntu n'umwe. Iyo modoka kugira ngo jewe bankuremwo barinze, vyatwaye umwanya muremure cane gose, barinze kuyisatura n'imodoka, bamwe barinze kuyisatura n'ishoka. Jewe barankuramwo na wa mwana akomeye. Mugabo igikurikira jewe bantwaye kwa muganga kandi ko ndababwira ko nkomeye atana kimwe nabaye, mugabo baruhiye kuntwara kwa muganga kuri Prince Regis. Intuze y'umwana nawe bamutwara mw'irerero ry'imfuvyi. Ikibabaje nta amatelefone yari bwabeho ntaki, uwo mwana ivyiwe sinasubiye kumenya mbega bamutwaye hehe. Nanje numva barantwara, namazeyo imisi 2 mu nyuma ndababwira ko nkomeye, je barandekura ndataha. Ico ni igitangaro cabaye kandi nagomba ndababwira uno musi Imana yambwiye ndababwira amabanga akomeye cane gose. Niho ububasha rero jewe bwatanguriye kuba kuri jewe. Imana ibisize ububasha ku mubiri wanje. Urumva mu biganza vyiwanje harimwo ububasha bumwe butagira uko bungana. Murumva naburose biciye mu rupfu, ubwo bubasha naburose biciye mu rupfu. Urumva abo twari kumwe bose barapfuye, Imana irandokora. Jewe urumva si ahantu vyari muri rusange novuga nti hari aho gutuma umwana. Kw'ico c'ubwo bubasha ndaza kukigaruka ko kiri mu biganza vyiwanje, ndaza kukigaruka ko ndababwira igitangaro kimaze gukoreka, kuko ivyo wanje ndaza kuvuga ibitari bike. Mu nyuma mu 93 jewe Imana yongeye imfise imyaka 18 neza na neza, yari yuzuye irenga ko imisi nka 10, harenga ku imisi 18 yonyene gusa. Igihe bishe ndadaye, jewe naguye mu bantu bariko barica abantu. Mu nyuma nanje banshira mu rutonde rw'abicwa. Barica umuntu wa mbere, agira kabiri, agira gatatu, agira kane, jewe ugira gatanu, je nagira aho babica ndiko ndaraba, je nagira gatandatu. Mu nyuma jewe inshikiriwe kugira ngo banyice. Imana yahumye Imana yakoze habaye ibitangaro. Imana ihuma abantu bariko baricana, iteza intambara mu bantu bariko baricana, basubiranamwo baricana, barasasikana kugeza hamwe sigara mbona imirambo y'abantu idaharurika. Jewe mba nkijije
abantu imirongo n'imirongo y'abantu bagomba kwicwa. Jewe ntibasubira kumbona hakoreka ibitangaro mw'abantu mwe ntushobora kuronka ingenda bivuga Imana yari yarase ko ndanabivuga bihambaye ku rugero nobabwira abantu mwese mwogira n'ubwoba mugahahamuka. Nama ndiko ndababwira nti mfise ivyo nobabwira mugahahamuka. Hapfuye abantu basubiranyemwo bo kuri bo. Ntushobora kubabwira igitigiri c'abantu bapfuye ingene bangana. Imirambo irandagara ku rugero mutagira uko rungana. Kandi nari ndenganye muhira. Imana imbwiye iti nugende iyo ndagutumye. Ndengana muhira. Jewe mu nyuma baravuga yuko jewe napfuye. Jewe narapfuye. Bambe abantu baravuze ko napfuye. Baranganduka ko bumva baraganduka baragira iki niki. Jewe basubiye kumenya yuko ndiho haheze amezi 2. Kandi aho jewe nagiye mvuga mu buhanuzi ibintu nagiye ndabivuga. Jewe Imana yari yantegetse kuguma ariko ndazunguruka igihugu cy'u Burundi. Kandi abantu bariko baricana ku rugero rumwe tagira uko rungana. Kandi aho nashika hose abantu baca bakira. Ivyo nibitangaro jewe maze kumva ko jewe bigira Imana nikora ariko ndababwira buno buhanuzi. Ndabandanya. Ikindi gitangaza cyasubiye kuba mu 2002 igihe je bandashe. Je barandashe buri muntu wari we wese arabona ko je bandashe kabisa by'ukuri kandi byari by'ukuri. Bandashe isasu 29 zose zirancamwo zose. Atanu rusasu rumwe ruciye inyuma zose zaciye mu mubiri. Wari wese avuze ati napfuye byari byumvikana. Niho nahere ububasha bumwe butagira uko bungana. Urumva hari mu rupfu mu byumve neza. Imana irambwira iti wewe ntuzopfa. Subira inyuma. Imana inyereka ubwami bwose bwo mw'isi ingene bumeze. Inyereka amagorwa abantu bo mw'isi bagowe. Mu nyuma irambwira iti urabona ubu bwami bwose ingene bumeze. Imana yafashe ubwami bwose bwo mw'isi ibushira mu kiganza nka kurya abaza akadeneshi kajya abadeneshi akapira k'abana batera badundisha. Jewe Imana yasize ubwami bwose mw'isi. Mu nyuma Imana iranyereka iti urabona ubu bwami bwose ingene bumeze. Ego. Urabona aba bantu amagorwa bagowe. Ego. Urabona ibibazo biri mw'isi. Ego. Subira inyuma. Aha ndiko ndavuga kuko je Imana yantumye ndababwira ibintu bihambaye. Je Imana yantumye abo nzobwira bakumva bazokira. Abo nzobwira ntibumve bazopfa. Mfise ububasha butagira uko bungana. Muvyemere sinje kubemeza jewe. Muvyemere canke mugombe mureke kuko ubu nahabemera gusa batemera je ntibandondere. Uravyumva? Je Imana irambwira iti subira inyuma. Kandi uzobwira mw'isi akumva azorokoka. Uzobwira ntiyumve azopfa. Niryo tegeko Imana yampaye. Kandi niwe ndungitse kugarukana amahoro mw'isi. Murumva hari muri 2002 mwumvirize ivy'Imana yingene bingana. Hari muri 2002 jewe nkibibona nabona umenga ni indoto nabona niki ico nakoze gusa sinigeze mpfa ngo je bampambe. Oya ntaragenda mu nyuma nkibera ngaho bakambona uko ngwaranyere kurya abandi bagwaye ndi ngaho. Mugabo no babwiza ukuri. Jewe novuga ni ubugingo bw'iwanje canke umutima w'iwanje ntiwari mw'isi. Wari mwijuru ndabibabwiza ukuri mu vyumve neza. Igihe cyose nagwaye namaze imyaka n'imyaka jewe ngwaye. Namaze imyaka n'imyaka jewe ntarya mwabantu mwe. Je naramaze umwaka n'amezi 6. Amezi 18 atakintu cikiribwa na kimwe gikoze mu kanwa. Kandi nagumanye ubuzima. Nabayeho je sinigeze pfa ngo bampambe. Kandi naravuga. Umbonye naravuga abantu bose barambona baragira iki niki. Mugabo ibitangaro vyabereye mu bitaro. Nari ngwariye mu wakarede. Ibintu vyabereye mu bitaro.
ibitangaza byabereye mu bitaro ndabidondaguye vyose ho kwandikwa ibitabo. Imizingo itagira uko ingana ni vyinshi, habaye ibitangaza bigera kuri 4 vyose. Ivyo umuntu no mwanya ntavyo kwigwa ndavuga vyose. Sawa, reka mbandanye. Jewe Bigirimana Nikora, ca wiyumvira, jewe nabayeho ndi umuntu nkunda koga, narakunda koga nkiri umwana ku rugero mwotagira uko rungana. Ubu buhanuzi narigeze kububabwira. Jewe imvura iguye ahubwo wamengana ibintu bandoza. Jewe imvura iguye abandi bagiye kugama, ahubwo jewe nanje ivyo nakora mu mvura sinigera ndabimenya. Menga sinagomba, nari umwana w'umwete ku rugero mwitagira uko rungana, sinagomba akantu na kamwe kononekara nimba ari ikintu kiri hanze iki n'iki nagwana navyo nguma ndiko ndavyinjiza. Jewe imvura iguye kuri jewe waba ari umunezero. Kumbe Imana hari ivyo yariko irategura. Jewe nafashe ingendo no babwira nagenze mu bihugu bitagira uko bingana, kandi wagenda gukurikirana ivyo nabangiye gukorayo vyose nasanga ntivyakunda, mu nyuma nkisanga nasubiye inyuma. Jewe naragiye mu ntuzeye, nagiye mu gihugu cy'Uganda, nagiye mu gihugu cya Kongo, nagiye muri Kenya, nika narahabaye hose, nagiye mu Rwanda. Urumva nabaye muri ivyo bihugu vy'akarere vyose, je narabibayemwo vyose. Mugabo nagiye gutangara mu nyuma, Imana iriko irampishurira. Bo hanyuma jewe narinjiye mu ntuzeye, ndiko ndaja hanze, naraciye mu bibuga vy'indege, mbere wanagomba jewe naciye kure cyane gose hasumba aho abandi bategezwa guca. Kumbe yari integuro y'Imana. Mu nyuma je nabayeho ndi umuntu akundana, byose ndabibasigurira. Je nabayeho ndi umuntu akundana, nabayeho nkunda gufasha abantu, nabayeho ndi umuntu nkunda kugaburira abantu, ikanaratunza imfuvyi zitagira uko zingana, narafashije abantu ku rugero, urumva ku rugero abato n'abakuze. Narakunda yuko abantu biga. Jewe narafashije abantu biga amashuri mato mato, ayisumbuye na za kaminuza. Okay, je nkibikora numva ari umurimo, numva ari urukundo gusa. Muga Imana yagiye kubimpishurira. Nakunda kugaburira abantu, Imana yagiye kubimpishurira. Bimeze gute? Jewe mfise ububasha ku mubiri wiwanje, nabibabwiye. Uno musi Imana yambwiye ndabibabwire. Hari ikindi gitangaza kimwe, bitangaza bibiri nza kubabwira. Bo jewe uko kuntu nakunda kuguma mu mvura, uko kuntu nakunda koga, iki niki, Imana yagiye kumbwira yuko imvura jewe ahantu hose amazi nakandagiyemwo, amazi nashoboye koga, ca mwimvira amazi noze kuva nkiri umwana, ahantu hazotemba agashika, niho ububasha n'ubwami bwanje buzogera. Amazi y'imvura yanyagiye, murazi ko atemba aja mu mwonga, aho azoshika niho ububasha n'ubwami bwanje buzogera. Mu nyuma ahantu jewe ibirenge vyiwanje vyakandagiye, mu nyuma abandi bantu bakahakandagira. Mu nyuma nimba bagiye n'amaguru, nimba bagiye n'imodoka, nimba bagiye n'ikinga, nimba bagiye n'ipikipiki, nimba bagiye n'indege, aho bazosura gukandagira, kandi bakongera kandi aho bakandagiye nabo abandi bantu bakongera gasura bakahakandagira. Aho abo bantu bazoshika niho ubwami bwanje buzogera n'ububasha buzogera. Ndakomeza. Jewe ndi Dar es Salaam, hongeye gusubira kubigitangaza, kandi naho nyene biciye mu rupfu. Niho Imana yampishurira izo nzu mwama mwumva zivugwa mu gihugu cy'u Burundi, zirezire cyane gose, iki niki zizokubakwa niki. Niho Imana yanyereka iti Nikora, raba zino nzu, inyereka ingereranije aho hano nari mpagaze. Iranyereka iti urabona aya mazu maremare ingena ngana, yego wewe mu gihugu cy'u Burundi uzokubaka igihugu cyose, uzokubaka amazu asumba zino nzu.
urumva i Dar es Salaam hari inzu ndende kuvugisha ukuri, Imana yaciye imbwira iti hari inzu harimwo ndende isumba zose, irambwira iti urabona irya nzu yego uzokubaka inzu zisumba zino nzu. Harya rero bariko baravuga burya buhanuzi n'iki n'iki, jewe mba nzi n'ivyo arivyo nivyo bariko baravuga. Okay. Hanyuma muntuzeye nagomba ndababwire, mbega uwo nikora n'ivy'ukuri ari n'ububasha? Jewe nagomba ndababwire wa mugani Yesu yavuga ati abana ati nimureke abana banyegere kubera ubwami busa nabo. Jewe nagomba ndababwire ndi mu rusengero, abana bose umenga afise simaku, n'abari kuri ba nyina wabo bose bararira bakabiyaka bakanzako, ugasanga abana bose bampundeye kurya inzuki zihundera umwami. Urumva sinzi ikintu kibakwega, sumva ngo mba nabahamagaye mbwa umwana wari wose aza kuronka amahoro ari uko jewe turi kumwe. Ivyo bimaze kumva ko abavyeyi bari baramaze no guheba, bose baravuga bati nta kundi, barinze bashika mu rusengero bavuga bati abana bagiye kwa se wabo, banyita yuko bose bavuga ati abana mubareke bagiye kwa se wabo. Nagomba ndababwire, jewe ndi mu rusengero habaye igitangaro kimwe, kandi nuko ndakibabwiye nta muntu umwe yarakiza. N'umuvyeyi yicaritse umwana ku ntebe, murazi ko abana bakubagana, mu nyuma umwana bariko barasenga, umuvyeyi arazubara, umwana azungagiza intebe, mu nyuma umwana ahenukana n'imodoka, umwana ahenukana n'intuze, yahenukana n'intebe, ahenukanye n'intebe, umwana aragenda atura inkomokomo aha ku bwonko, atura hasi. Umwana yanye rimwe gusa ritageretse. Hanyuma umwana bararavye, je nariko ndasenga, iyo y'Imana rirambwira riti nikora genda uriruka utabara urya mwana arapfuye. Nta numwe nabibwiye, nuko namwe Imana integetse ko ndabibabwira. Nta numwe nabibwiye, naragiye nsanga umuvyeyi ariko ararira kubera yari amaze kubona umwana wiwe ko yaravye. Ntiyaronka ijambo na rimwe ariko aravuga. Mu nyuma jewe ndamubwira nti mpereza uwo mwana. Uwo mwana aramuma, ndamushira muri cya gikiriza kumwe nari nteruye wa mwana igihe nagira yagisida gifise imyaka 15. Yagisida ya mbere je yambako, ndamushira mu gikiriza kumwe nafata wa mwana. Nza numva ijwi Imana irambwira ati mwana arakiza. Ni gitangaro Imana yankoresheje jewe nyene. Imana irambwira iti umwana arakiza. Ndamusubiza nyina wiwe, ndamubwira nti akira umwana wawe arakiza. Ngo yareka duhamagara ambulance ngo bamutware kwa muganga, ntani wirekera umwana yakiza. Je nisubira gusenga. Ico ni gitangaro cyambaye ko ndakibabwiye, kandi nta muntu na nyina wiwe ntazi n'ivyabaye, sinabimubwiye no kubimubwira. Ico ni gitangaro cyambaye ko. Rero nagomba ndababwire, mfise ibintu Imana yantumye ndababwire. Nama niko ndababwira nti hariho ibintu mu gihugu cy'i Burundi bizokogwa biri ku mubiri wanje mudashobora gutora. Nubu nagomba ndabibibwire jewe nyene, Imana yantumye ndabibabwire. Hari ibintu mu gihugu cy'i Burundi bimwe bizokogwa ari uko je ndahakandagiye n'ibirenge vyiwanje, ibindi bizokogwa n'amaboko yiwanje, ibindi mfise ububasha muri aka kanwa Imana yandemeye. Mfise ububasha mu mpwemu, izi mpwemu abantu duhema, bumwe butagira uko bungana. Sinshobora kubabwira ingene ubwo bubasha bungana. N'ububasha butagira uko bungana. Reka ivyi Burundi mbanze ndabigeze ngaho, aho nari ndababwiye mu ncamake. Mfise ikindi kintu kimwe Imana yantumye ndababwire. Mfise ibibanza bigera kuri 5, ibintu nabihanuye. Mfise ibibanza bigera kuri 5 mu gihugu cy'i Burundi, ni ibibanza 2.
n'ahantu imana yagiye inyiyerekera, hamwe n'ahantu naryamye, ahandi n'ahantu imana yanjyanye iranyiyereka yonyene, kandi hoho ni ku musozi, n'ahantu habiri. I Dar es Salaam muri Tanzania hari ahantu imana yanyiyerekeye inshuro zibiri zose. Aha mu gihugu cya Australia hari ahantu imana yampishuriye yanyiyerekeye kandi nanjye ubwanje ntazi. Navuga ngo nabigizemwo uruhara canke nagize iki n'iki. Aha i Dar es Salaam hoho ni ivy'ukuri, naho mu Burundi hoho ni ivy'ukuri, ivyaho ndabizi neza. Mugabo ivyo ngaha muri Australia ni igitangaro imana yakoze. Je nari mu modoka, hanyuma ino muri bino bihugu ugenda muri ibi bihugu ugenda ukoresha ico bita GPS. Mu nyuma jiwe ndi muri iryo barabara GPS yanka gusoma, yanse gusoma, mu nyuma iguma inzungurukana muri hantu ndahazunguruka inshuro zitatu. Urumva nkagenda irya mbere ngasanga yasubije aho navuye, nkagenda irigira kabiri ngasanga yasubije aho navuye, ndagenda irigira gatatu nsanga yasubije aho yavuye. Mu nyuma ndavuga nti none ko GPS yanse gukora, reka mve mu modoka mbega ndabe mbega izindi modoka zitera zija hehe. Iyo naja nari ntera ndahaza, umva amabarabara kubera bari menshi agerekeranya yo hasi nayo hejuru. Ndavuga nti reka mbanze mveyo, mu nyuma ndabe mbega iyo ntera nja ni hehe, nikumbure GPS yosubira gusoma. Mu nyuma rero jewe ndava mu modoka ndahagarara ndiko ndaraba mbega izigenda zija hehe, izindi zija hehe, iki n'iki kugira ngo mbone yonja. Aho hantu naravuye mu modoka, aho hantu ndahagarara ndahagaze. Rero mu nyuma rero imana yagiye kumishurira habaho mu Burundi. Mwumvise kandi ibice bibiri, haba no ngaho i Dar es Salaam, haba no ngaha muri Australia. Ivyo bibanza muvyemere canke mugombe mureke, kuko je siniko ndabemeza, imana yambwiye ndabibabwire gusa. Ivyo bibanza ni bibanza vyeranda, ni bibanza bitagatifu, kandi imana yaciye imbwira yuko buri muntu uwo ari we wese azoshobora gukandagira aho hantu, nimba ari ufise ingwara bwo kubw'ingwara iyo ariyo yose azokira, nimba ari ufise ikibazo ico arico cyose kizohera. Mwumvirize yemwe, n'ahantu nakandagiye kandi je siho ndi, kandi ni heranda canke atagatifu canke nahera. Aho abantu baca bavuga, bagaruka baza bavuga ati none tubwira ivyo bibanza tujeyo. Imana yaranyankiye. Ivyo bibanza no bivuga abantu bo bihuriramwo ku rugezo rumwe rutagira uko rungana, bo vyicaniramwo. Uwo ari wese bayifuza kuhashika. Canke ivyo bibanza no bivuga Imana yongeye gusura kunyereka abanyamafaranga, boca bavuga bati oya ahantu hatagatifu reka tuhagure tuhigarurire. Bohigarurira. Imana yambwiye iti uwu n'umurage mpaye abantu. Urumva uzohonyora aho hantu wari wese nta numwe haza, urumva ntawe nahabwiye. Kandi abazohahonyoraho bose aho bazoshika ubwami bw'Imana niyo buzogarukira. Mwumvirize ca wimvira. Urumva uwo muntu arahahonyoye, je nahahonyoye, uwundi arahahonyoye, aragiye haza guhonyora hose, abandi baza kuhahonyora, ubwami bw'Imana niyo buzogarukira. Ubu bwami bw'Imana nama ariko ndababwira. Mwumvirize ibintu bimaze kumba ko ingene bimeze. Sindaheza. Rero ibintu rero bigiye urumva, mwumvirize iyo myaka yose igiye haca,
ariko Imana yagenda ibimpishurira kandi amabanga yose nari ndayazi. Aho ivyo ni ibintu vy'ibitangaro Imana je imaze kunkoresha. Ngomba ndababwira ikindi gitangaro kimwe mu nyuma ndangize mvuga ibindi kubera sinobihereza ngaha vyose. Jewe nari mfise amafaranga kweri kabisa, sinovuga ngo mu bantu nari hagati na hagati, sinari mu bakene kandi sinari mu bantu bafise amafaranga y'ikirenga, muga amafaranga nari ndayafise kweri, kuko nizere yuko umuntu afise imiduga nubu ufise imodoka bamwita ko ari umutunzi. Novuga nti mu batunzi narimwo kandi ntacyo narimbuza. Nagomba ndababwire bantumwe, ntimuzohave mwumva abantu turiko turavuga iyo Mana twarabanye nayo turayizi, nituyivuge turayizi kandi turayizi nyene. Ca wiyumvira jewe Imana yantegetse kuva muhira sinze ngende n'imodoka, hanyuma sinze ntware n'amafaranga yiwanje, hanyuma sinze ntware n'impuzu, hanyuma ngo nze ngende, mwumvirize uko kwizera ingene kungana, nze ngende numviriza ijwi ry'Imana kugeza mu nyuma Imana izimbwira iyo nzoja. Ndasubiyemwo, mwumvirize uko kwizera ingene kungana, mve muhira kandi sanzwe mfise amafaranga atayo mfise, singende n'imodoka kandi sanzwe mfise imiduga, sinipakize kandi sanzwe mfise amafaranga, ngende n'amaguru, mu nyuma sintware n'amafaranga, sintware n'impuzu, ngende n'amaguru, mu nyuma Imana ikambwira iti nzogende numvira ijwi ryayo. Aho ni bimwe nababwira nti bantumwe, kugira urinde wemera ivy'Imana iba yaragukaranze kagusubira kakugaragura igasubira kakugaragura. Aho yari imaze kumpana ku rugero rumwe ntoshobora kurungenda basigurira, kubera je nagiye gusohoka amaze imyaka 16. Imana imbwira buri munsi ngo nsohoke, kandi namwe ntimwumva yuko ntivyoroshe kusohoka urugo ugaheba umugore n'abana, ugaheba imiduga, ugaheba amafaranga utunze, ugaheba ivyo utunze vyose ukabiheba. Muri rusange ni nko guheba ubuzima bwawe. Jewe Imana irampana iransubira, ndatinda ndagera ku rugero rw'uko mvuga nti Mana ndemeye kugukorera. Urumva, ndemera guheba ubuzima bwanje, ndavuga nti ubu jewe ndemeye gukorera Imana, nta kindi ngiye gukora, nubwo azoba ari mu rupfu ndarubona nzogwinjiramwo. Kandi ivyo bigeragezo vyarahabaye kugira ngo Imana ibone yuko ari ivy'ukuri je navyemeye, irancisha mu rupfu ndarubona kandi ndemera kujayo, kandi ziko ngiye mu rupfu kandi birambako. Mugabo Imana ikiganza cayo kibana nanje, niho rero ububasha bwayo bwatanguye kugaragarira. Rero nibi naba ndiko ndababwira vy'i Dar es Salaam, jewe navuye muhira n'umudamu namubwiye ni ndagiye, kandi ninashika i Dar es Salaam nzohagirira ivyago bimwe bitagira uko bingana, n'ugupfa nshobora no guhwera. Umudamu arambwira ati none aho hantu wabonye kuzogirira ingorane ntiwohaheba? Ndamubwira nti oya, niho Imana yantumye. Jewe navuye muhira siga umudamu ariko ararira, navuye muhira bazi yuko abantu banshuhuye, jewe nasaze vyakwiye nyina atabindi. Urumva, kumva ko sinzi ibintu vy'iwanje vyose, ngata umugore n'abana, ngata ibintu vyose, uwo ari we wese nta muntu umwe yigera vyumva. Mugabo je nari ku murimo w'Imana kandi nari nzi vy'Imana yambariye. Hinge rero ninjire mu bigeragezo rero navyo Imana ingerageza. Imana irambwira iti nzokujana mu gihugu iki n'iki n'iki, kandi ni igihugu c'amashetani. Imana irambwira iti ndagutumyeyo, genda wige ivy'ubwami, ivyiza uzubigumye, ibi bintu uzuvyakira. Aho hantu mwugo rubuga nahuriyeyo n'ibigeragezo bimwe bitagira uko bingana. Mwabantu mwe ca mwiyumvira ndi umugabo kandi ndakomeye, nta mugore mfise, nta mwana mfise, nta cepfo ca ruguru, nta n'igisanira aho hantu, ndabafinza. Gusa Imana yari yarambwiye sinze nigere nivanga n'abanyamahanga.
niryo tegeko yampaye. Imana yambwiye iti nta kindi ndagutumye, ntuze wivange n'abanyamahanga. Nico cabaye ikigeragezo canje. Jewe nagomba ndababwire muriko muranyumviriza, jewe ndamaze kuja kwitaba imanza ata caha nakoze. Umunsi umwe mu kazi nakora habayeho umukobwa w'umuzungu, habayeho umukobwa w'umuzungu mwiza kweri, kuvuga ishukuri yari mwiza. Arambwira ko jewe ankunda, hanyuma je ndamubwira ko mfise umugore n'abana. Arambwira ati nta kibazo, ambwira yuko afise ubutunzi ubwiwe, afise amafaranga, kandi arambwira yuko se na nyina nabo bafise amafaranga menshi cane gose. Nkamwemerera jewe nkaba umugabo wiwe, amafaranga bafise yose bazoyampereza yose. Ca wiyumvira, kandi n'amadolari, iyaba ndi uw'isi ntazi icanjanye, mwumvaga hemwe, mwiyumvire namwe. Murazi abandi n'abagore nibo babarondera, wewe niwe ariko aranyizanira. Jewe mu nyuma nkamuhakanira ko mfise umugore n'abana, akanyemerera yuko afise ubutunzi, ata kibazo n'ubwa se na nyina bwose bazoca babumpereza. Mwumva aho hantu uri umuntu wabaye umubiri wocika? Ntivyaheze, akora ibishoboka vyose, arantumira, arasubira, aragira iki n'iki, vyabaye incuro 4 zitandukanye. Imisi yose yamantumira ngende iwabo, birananirana. Mu nyuma yaransaba ko azoza iwanje nanje incuro zirenga 3, nkamuha porogaramu, nkamubwira ko bidakunda ntari muhira. Sawa, icakurikiye yagiye kunyitwarira mu kazi. Mu nyuma jewe nitaba muri sentare. Muri sentare banyagiriza yuko jewe mfise urwanko rw'ivangura rukoba. Ndabaza none icaha nakoze n'icahe? Bati uyu muntu sigura wewe yaragukunze kandi ashobora no guhwera kubera wewe yagukunze, none we nawe ngo ikweki nawe utamukunda. Ca wimvira ndi mu bihugu vy'abazungu, nanje ndi umwirabure. Ca wimvira nta caha nakoze. Mu nyuma ndababwira nti je murashobora kumpa umwanya wo kwisigura. Baranyemerera, ndababwira nti umviriza, je yambwiye ko ankunda. Mu nyuma sinigeze ndamubwira ko je ndamukunda. Ntico ni kimwe. Ikikurikira kandi namubwiye ko mfise umugore n'abana. Mu nyuma ambwira yuko afise ubutunzi bwiwe, azofasha umugore n'abana biwanje. Acambwira yuko n'ubutunzi se na nyina bafise bazobumpa. Nti mugabo jewe nanje mfise ivyo je nanje ngenderako nanje. Ndababwira bati nibiki? Ubu ntimurazi ubuzima bwo ngaha buragoye, ntimurazi ko ngaha nta mutunzi ahari, ntimurazi ko ngaha ubu nyene agaragara nk'umukobwa, biragaragara yuko afise ubutunzi. Ntimugabo ntitombora mbi je nk'ubu nomutwara, mu nyuma nkamutera inda. Ntimurazi umuntu afise inda nta mbaraga asubira kugira. Bizoca bisaba yuko jewe ya mafaranga yarazi ko ari ubutunzi afise ko ariyo dusura kutangura kubamwo, hama mu nyuma jewe nzoce ngaruka mu vyo nariko ndafashisha umuryango w'iwanje, nongere ngaruke kubimufashisha. Rero iryo kosa ntaryo nokora, ndumva yuko noba ndenze akarimbi kandi noba mpemukiye umugore w'iwanje. Jewe mba nsinze urubanza, baravuga bati ivyo uriko uravuga n'ukuri. Ntivyahereye aho. Jewe kugeza umukobwa ntiyigeze anyugwa. Atanyuzwe ntangura gusenga. Rero ndabona ko vyakomeye, ntangura gusenga. Jewe ndiko ndategura ingene jewe mpaba akazi, kubera amasengesho mwumviriza abantu b'Imana ni ikindi kintu. Nagiye mbona haciye indwi 2 asezera abo twakorana bose. Arababwira ati jewe uyu mugabo ndiko ndamubona, ndamukunda cane gose, iyo ndamubonye numva ngomba guhwera. Mwumviriza satani ingene ikora. Ati iyo ndamubonye numva ngomba guhwera. Je rero mu kugira nikingirire je ndahevye akazi ndagiye. Kandi ico gihe yahevye akazi, je muri iyo ndwi je nanje nagomba guheba akazi. Abaragiye
kubera abazungu ni nk'abihevye, yagukunze aragukunda agaherezako, ashobora kuyica canke akakwica. Je nariko ndavuga nti aha rero ndagiye guhomba ubuzima, ntangura gusenga Imana ndavuga nti none ga Mana niwe wambwiye yuko nzoza muri kino gihugu kandi umbwira ko kirimwo amashetani, urambwira ko tuzobana nawe, none harageze kunyiyereka. Kandi ico gihe Imana yaranyiyeretse kuvugisha ukuri, ntivyahereye aho. Jewe narabaye mu bigeragezo bimwe bitagira uko bingana vy'abagore n'abakobwa, uwo ari we wese akambwira bangurira imiduga, abandi bampa amafaranga bafise biki n'ibiki, nababwiye n'amadolari mw'abantu mwe. Mu nyuma kandi nagomba ndababwire ndakomeye, sumva ngo sinkomeye, mugabo narinzi ico Imana yambariye. Imbere yuko mpaguruka hasigaye iminsi 3 ndi Dar es Salaam, hasigaye iminsi 3 kugira nurire indege, Imana yaranyiyeretse inyereka iyo ngomba kuja, ingene hameze, ubutunzi buri ingene bumeze, irampindukiza inyereka muri Afrika. Urumva, inyereka ibihugu vy'ubwiza, mu nyuma irampindukiza inyereka muri Afrika. Mbona n'ibihugu vy'umusaka vyasambutse, abantu bavyo bagowe, bamerewe nabi, mbona ubuzu butabaho, ibintu nyene novuga nyene ntoshobora kurongera ndabisigura. Imana irambwira iti genda hiyo ndakurungitse, genda wige. Bimwe nama niko ndababwira nti nigishijwe n'intuzeye, nigishijwe n'ibintu bine, nigishijwe n'Imana, nigishwa n'abamarayika, nigishwa n'abantu, nigishwa n'isi. Imana irambwira iti genda wige, mu nyuma uzomara igihe, mu nyuma urabonye aba bantu usize inyuma, urabonye ko ari aboro, urabonye ko ari abakene, ntego niwe uzogaruka kubatabara no kubafasha. Ndavuga nti urakoze mwami, ndagenda. Sawa, kuba imwemu ngaha ntihabuze ico watahanye, mugabo kuba atari imwemu bibaza ngo ndiko ndabaganirira. Je ngaha singanira, nama ariko ndababwira abantu je singanira. Mvuze ijambo iryo ari ryose uzuryumvirize kandi uciye bugufi kandi ntuzoryibagire. Nagomba ndababwire iyo audio ndiko ndavuga uno munsi, ababishoboye muyibike, ni audio idasanzwe. Bo, reka nje mu bindi, reka nje mu buhanuzi rero nabwo bw'ibihugu rero vy'amahanga. Mu nyuma ndaza gusozerera guhanurira Uburundi, mu vyose mu bitega amatwi kuko uno munsi mfise ibintu bikomeye cane gose. Bo, nagomba ndababwire, ninjiye mu buhanuzi rero bw'amahanga rero. Nagomba ndababwire abantu mwese muriko murankurikirana, kunuze ku ntambara ya Amerika na Israeli na Irani. Iyo ntambara nagomba ndayibabwira abantu benshi ntayo muzi muyumva uko nyene. Ni intambara idasanzwe, ni intambara y'Imana, ni intambara Imana yateje. Iryo jambo yararimbwiye ati abanyabyaha nzobatuma abanyabyaha nkabo, abanyenkomezi nzobatuma abanyenkomezi nkabo, abagororotsi nabo nzobatuma ku bagororotsi nkabo. Mwibuke yuko mu buhanuzi naravuze nti buri gihugu icyo cyose kizi ko cyagiriye nabi canke cyakoronije ubwoko bw'Imana, ibintu byose batwaye byose bigiye gusha canke bigiye gusambuka. Ivyo narabihanuye. Rero iyi ntambara ni y'Imana. Nagomba ndababwire, iyi ntambara Amerika ntizoyitsinda, iyi ntambara Israeli ntizoyitsinda, iyi ntambara Uburusiya ntibuzoyitsinda, iyi ntambara Abashinwa ntibazoyitsinda, iyi ntambara n'Abayirani ntibazoyitsinda. Bizoza kurangira ibi bihugu vyose ndondaguye canke n'ibindi bize ko bihambaye biri hejuru cane gose, vyose bisambutse canke ivyo bakuyemwo vyose bisambutse canke bihiye. Nagomba ndababwire yuko ubwami bwose bwo mw'isi bukomeye, bwose
atanagace na gatoyi kavuyemwo n'ubwami bwa Satani. Ntabivuze aho mperuka n'ivyo mwitwa ngo n'amadini n'iki vyose vyashinzwe vyose vyashinzwe n'abo banyabwenge b'isi, vyose n'ubwami bwa Satani vyose. Imana rero igomba gusambura ubwo bwami bwa Satani. Imana yambwiye yuko igomba ibacishe bugufi, mu nyuma ivyari hejuru ibishire hasi, ivyari hasi ibiduze hejuru. Imana murazi yuko ibi bihugu vyose mwumva ngo ni vya rutura, ubutunzi bwose bafise bwose burya babukuye mu gihugu ca Afrika. Nibo mu gukoloniza Afrika barayigabanganye, ivyo bita ibihugu vya Burayi, Amerika, iki vyose, abarabu, abashinwa, iki bose, abahindi bose baragabangana ivya Afrika bose. Rero abo bantu bose bazi yuko bashoboye gutwara ku mitungo ya Afrika bakica abana b'Imana. Ivyo bintu vyose, ivyo bihugu iyo biva bikagera vyose bigiye gusambuka, vyose muzobibona. N'ikimenyamenya hagiye kuzobaho intambara hagiye kuzobaho intambara ya gatatu y'isi. Nahora n'abariko ndababwira nti nta muntu n'umwe azi urutonde rw'ibi bintu ingene bipanze. Hagiye kubaho intambara ya gatatu y'isi, kandi ntibizobera rimwe, bizogenda biba mu gihugu kimwe kimwe. Imana isenya. Mugabo harimwo ibihugu, nama ndiko ndabivuga, Europe nta mwanya usigaye batayituriye, yose karangira hamwe kugeza ku rugero kuko ata muntu n'umwe azosubira kuhaba. Amerika hari igice kizosigara, mugabe igice kinini yabazogiturira. Ntuzeye Ubushinwa, igice kitari gito bazogiturira. Ntuzeye Uburusiya, igice kitari gito bazogiturira, ku rugero kuko ata muntu azosubira kuhatura canke kuhaba. Ivyo nibigiye kuzoba. Mu nyuma rero hazoba inzara mw'isi. N'ubu mwitegure, bafise ntuzeye agenda canke programa yo kutanguza ubwami bumwe. Burya nagomba ndababwire, Satani irazi gushishanya. Ubu bwami bw'Imana nama ariko ndababwira barazi ivyabwo, buzoba ari bumwe kw'isi, kandi buzoba ari ubwami bukomeye cane gose. Rero aba ba Satani nabo bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo habeho ubwami bumwe. Urumva, bagira igihugu kimwe, kuko ubwo bwami bw'Imana buzoba bufise igihugu kimwe, amabwirizwa amwe, ivy'Imana bimwe, vyose bimwe. None nabo bariko barakora ibishoboka vyose ab'isi bakora intambara. Amerika murazi ko ariyo ifise ububasha mu ntumbero yuko iganze ibihugu vyose, kugira ngo itware ibihugu vyose, haba umukuru w'igihugu umwe, amategeko amwe, iki n'iki, mu nyimisi yose bayifatanye. Mugabo ivyo bintu nagomba kubabwira abanyamerika canke uwuzi wese ko ari umunyenkomezi, ivyo bintu ntavyo bazoshobora, ntibizokunda. Ivyo bintu ntibizokunda. Abazi ko bazi ubwenge, nibirya Yesu yavuze ati nabihishije abanyabwenge ndabihishurira inzoya. N'ubu ndababwira ahantu vyanditse murazaho vyisomera, ati iyo nzira ntizocamwo abakomeye canke abahambaye. Ati murumviriza, ndasubiyemwo, ngo iyo nzira ntizocamwo abakomeye canke abahambaye, ngo nzoyicishamwo bijuju, ngo kandi ntibizozimira. Ndakunda ivya Yesaya yagiye ahanuye ibintu kabisa. Burya ubuhanuzi bwa Yesaya nibwo buhanuzi nyabuhanuzi butavangiye. Baranihenze canke Imana yarabakoresheje. Ivya Yesaya kuva kwitanguriro kugeza aho bihereza ntibirimwo ntibihinyitse cyane, ntibigize ikiniki. Ni ibintu nyene biri novuga biri clear, bitomoye muri rusange, bitarimwo amahinyu. N'amajambo yumvikana niyo uriko yasoma atanyegeje. Mwumvise ngo iyo nzira ntizocamwo abahambaye canke abanyabwenge, oya, ngo izocamwo ibijuju
ngari ngo ni inzira ngufiya ngo ni inzira y'iroro bavuze inzira y'iroro ni inzira ngufiya kandi ngo izocamwo ngo ibijuju kandi ngo ntibizozimira. Imana irahambaye cyane gose nihabwa icyubahiro cyane gose ibihe bidashira. Imana irakomeye. Rindira ivy'ubwo bwami ndazabwira ndabisigure mu nyuma mbaza guheza gusigura ivya Satani. Rero urumva ivyo bariko bariyumvira yuko bazoshika kubwo bwami bw'intunzeye bazobikora abantu batarabimana kandi bazobigiramwo. Mwisi mwitegure haragiye kubaho inzara, bagomba basubiza abantu bimwe byaba nko kuri corona uguma mu rugo ku rugero rw'uko kubazobaho bizoba bigoye. Aho ngomba mpanurira abantu bari hanze mu bigo vyo hanze, abantu muri mu bihugu vyo hanze kubaho bigiye kuzobaho bigoye, igitoro kigiye kubura kukironka hamwe hariho amategeko bazobabwira utabikoze kumwe bakora kuri corona, utabikoze igitoro utazokironka. Abari hanze mvuze abari hanze no mu bihugu bikomakomeye mvuze hanze si hanze hose. Umva abari hanze hagiye kubaho amategeko ibintu bazobabwira babashiramwo kandi bazoba basizemwo cya kimenyetso cya Antikriste. Utavyemeye ico gitoro ntacyo uzoronka, utavyemeye akazi ntako uzokora, utavyemeye ko babigushiramwo kandi ntuzoja mu isoko gusuma, utavyemeye ko babigushiramwo kandi ntuzoshobora kuja kwivuza. Urumva abantu muba mu bihugu vya Burayi, Canada na Amerika na Australia, ivyo bintu biraje vyihuta cyane gose. Urumva kubaho utemeye kuba munsi y'ubutegetsi bwa Satani ntibizokunda yuko umuntu abaho. Igikurikira, abantu benshi muri mu bihugu vya Burayi, Canada na Australia na Amerika na Australia mwaguze amazu. Ari nkunze gukoresha ijambo nti mwaribwe. Abantu benshi muragiye kubura ubuzi, abantu benshi muragiye kuzobura mikoro. Mu nyuma inzu mwafashe n'iz'amabanki, muragiye kwishuzwa n'amabanki ku rugezo mwe tagira uko rungana, kandi bizoba bigoye. Ico gituma ndababwira nti mwaribwe. No kugurisha izo nzu ntibizoba vyoroshe kubera abantu bose bazoba bari mu bukene. Aho Imana yantumye ndabahanurira. Cyo nibigiye kuba ku bantu hafi nka bose baguze amazu. No muri Afrika nyene haragiye kubaho inzara, ico no kwita inzara n'inzaragiza. Muri Afrika hazobaho inzara yica abantu benshi no mu Barabu. Hazobaho inzara ndasubiyemwo yica abantu benshi. Ibintu nari narabihanuye. Abantu benshi mwizi ntambara ntibazokwicwa n'amasasu, abantu benshi bazokwicwa n'inzara. Kandi mwitegure urupfu n'imfane birajana. Iyi nzara izokituma ibihugu vyinshi vyinjira mu intambara. Nta mwanya usigaye iyi ntambara ya Iran ikavyura hafi intambara mw'isi yose. Mugiye kuvyibonera n'amaso yanyu. Inzara yoyo heshira yamaze gutangura, mugiye kuvyibonera. Twagiye tubihanura muga mukumva umenga tiko twaganira. Ivyo ku mahanga rero bimeze uko. Ku bwami bw'Imana ngene bugiye gutangura, ubwo bwami bw'Imana buzotangura mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo bwami bw'Imana si umuntu wari we wese nkuko bama bavuga ngo njewe ni Imana yatoranije oyaye. Ubwo bwami bw'Imana ni umuntu
Imana yatoranije kandi afise ububasha n'ubushobozi. Narababwiye ko mfise ububasha nk'ubwa Mose, ndababwira ko mfise ububasha nk'ubwa Eliya, ndababwira ko mfise ububasha nk'ubwa Salomo. Ndabasigurira umwe umwe wese ico yari amaze imbere y'Imana. Rero igihugu cy'i Burundi ubwo bwami niho buzohera. Hanyuma bihereye mu gihugu cy'i Burundi, mu Burundi igihugu icyo ari cyo cyose kizokwemera kumviriza amategeko y'Imana, uku Amerika mubona ariyo yahora yimika umuperezida batagomba atabaho, n'ahandi mw'isi yose abantu bagiye kuzohora batwara ibihugu bazohora bagenwa mu gihugu cy'i Burundi. Nibi mwumvise naba ndababwira nti umwami mukuru, urumva hazoha abandi bami bamuka kubwo bwami bukuru. Ntabyo mva ngo ni Amerika Imana igiye kuyicisha bugufi, nabyo mva ngo igihugu n'igihangange byose bigiye guca bugufi, kandi Imana nababwiye hazokwambuka intwari gusa, Imana igiye gucisha bugufi abantu. Abisize hejuru bose bagiye guca bugufi, kuko agiye kuzokora ububasha n'ubushobozi bw'Imana bumwe butagira uko bungana. Ndabibabwire urumva ububasha n'ubushobozi bumwe bitagira uko bingana. No kubijyanye n'ivy'Imana nyene, murabona ko witwa papa muri rusangi niwe yasa nuko ahagarariye abantu bitwa ngo n'ab'Imana, kandi nawe ahagarariye Satani. Rero n'ahandi ubwoko bw'abahereji bose bazokwimikirwa i Burundi. Urumva ubuyobozi bwabo buyoboye amategeko n'amabwirizwa y'Imana bizoba biri mu gihugu cy'i Burundi. Igihugu cy'i Burundi kizoba igihugu gihambaye, gifise ububasha ku bindi bihugu ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Igihugu cy'i Burundi kizoba cubakitse ku rugero rumwe ntari bwigere rubaho no kubaho. Igihugu cy'i Burundi abantu baho bazoba bemera Imana ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Igihugu cy'i Burundi abantu bose Imana igiye kubacisha bugufi ku rugero rw'uko uwo ari we wese yumvise Imana azomenya yuko Imana ibaho kweri. Imana yagiye kwiyereka abantu ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Aho ni ku gihugu cy'i Burundi. Hinge rero mpanurire igihugu cy'i Burundi. Mu gihugu cy'i Burundi ndinjiye mu buhanuzi. Mu gihugu cy'i Burundi narabahanuriye yuko mu gihe nzoba ntarashika mu gihugu cy'i Burundi atagashoboka. Ndababwira nti nzoza amazi abagera mu izosi. Ndababwira nti kandi batampamagaye sinzoza. Nubu nagomba ndagisubiremwo. Mu gihugu cy'i Burundi hazoba intambara. Mu gihugu cy'i Burundi hazoba inzara imwe yica abantu ku rugero mutagira uko rungana. Mu gihugu cy'i Burundi hazoba kudeta. Evariste Ndayishimiye bazomugirira kudeta. Kandi mu gihugu cy'i Burundi uwuzogira kudeta azoba ari umusirikare. Mu gihugu cy'i Burundi bakaba bikunda uwo musirikare ntazarahire. Niyo arahira ngo agomba kuba perezida, muzoba mwinjiye mu kaga. Abarundi murashobora gupfa ku rugero rw'uko mushobora guhona. Mu gihugu cy'i Burundi aho niko ndababwira ibintu biri imbere yanyu bigiye gushika. Muzomara amezi 3 abanyeshuri batiga. Mu gihugu cy'i Burundi muzomara amezi 3 isoko itarema. Mu gihugu cy'i Burundi
muzomara amezi 3 ata mukozi n'umwe wa leta akora akazi mudahembwa. Abazi yuko baba mu gisagara ca Bujumbura, ico gihe nta modoka zizoba zihari, ico gihe nta bitoro bizoba bihari. Abazi ko baba mu gisagara ca Bujumbura bazi yuko batipanze neza, bazohapfira, bazohahonera. Nico gisagara kigiye kuzogira ingorane gusumba ibindi bisagara vyose, kandi bazokwicwa n'inzara. Jewe Bigirimana Nicolas niko ndababwira buno buhanuzi, hazogera igihe abazoba bafashe igihugu, mwumvise ko bazogira kudeta, babona bati nta gisigaye, nta buzima, twese turapfa nta kibuza. Mu nyuma rero bazokwicara bakorane, bakora inama, mu nyuma bavuge bati nta kundi duhamagare wa muntu aze turabe ko twokira. Ayo niyo majambo bazokoresha. Jewe Bigirimana Nicolas, umunsi nzoza nsanga aba bagabo bari ku butegetsi baba CNDD-FDD, amahera y'igihugu yose bazoba barayivye, amabanki bazoba barayivye, ahantu hose baziga yuko hari amafaranga hose bazoba barayivye, igihugu kizoba kigaragara. Mu nyuma ibintu bizogenda bizimbe mu gihugu cy'i Burundi, mu nyuma ibintu bizogenda bikene, mvuze ibintu bijanye n'ifungurwa, bizogenda bikene mu gihugu cy'i Burundi, ku rugero rw'uko abantu bose musigara bishwa n'inzara. Nababwiye nta modoka zizoba ziko ziragenda. Mu nyuma jewe shitse, kuzoba ni nko kubohorwa iminyororo yari baboshe. Ni igitangaro kizobabako. Uwo munsi indya zizotangura kuboneka, uwo munsi nzoshika, uwo munsi nyene zizotangura kuboneka, n'imisi izokurikira indya zizotangura kuboneka. Mbwa handi indya ntizabonekana, ntizizoba zibonekana. Mu nyuma uko hazohera iminsi, igihugu kizotera cubakwa, faranga ry'u Burundi ko hazohera iminsi, hazotera rigira agaciro. Igihugu cy'i Burundi maze gushika kizokubakwa mu mwanya muto ubaho, kizokura kurya ikizinu gikura, bamwe Burundi buzokura kurya ikizinu gikura, canke buzokura muzoraba igitoki uzogiteme, mu nyuma uzoza uraraba ingene igitoki ku mwanya gikura. N'ahandi Uburundi buzokura nk'uko kuntu. Mugabo nuko nzoba ninjiye mu gihugu cy'i Burundi, umunsi uwo ari wo wose nzoba ntariko ninjira mu gihugu, nzoba ntarinjira mu gihugu cy'i Burundi. Aho kugira ngo igihugu cy'i Burundi gikire, muzobandanya mwinjira mu vyago ku rugero rw'uko mu Burundi ata Murundi n'umwe yoshobora gukira. Ni igihe nzoba ntarinjira mu gihugu cy'i Burundi. Narababwiye kuri bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu cy'i Burundi, muze mugombe mukoranire ko mwese abizi vya ekonomi, abizi vy'ubutunzi, abizi vy'ikiniki, abizi vy'intwaro, abizi ikiniki, aho bazoba barize hose. Mu gihe nzoba ntarashika mu gihugu cy'i Burundi, ibintu nibabisubiza ku murongo, jewe sinzosubira guhanura, sinzoba ndi umuhanuzi. Mu ncamake ivy'Imana yantumye kugira mbwire abantu ni ivyo, kandi muvyitege, birashitse, kuko ibi bintu vyose niko ndaba vyose bigiye kuzoba muri uyu mwaka wa 2026, sundi mwaka, ni uyu mwaka nyene. Imbere si heza, kandi nababwiye hagiye kwambuka intwari gusa. Nababwiye amajambo
urumva ijambo ry'umutwe ryonyene rirahagije ngo imigisha izoba ku bwami bwa Mesiya. Ubwo bwami bwa Mesiya nabusiguye, ni Imana yonyene Data rurema izi yirurukira, ni Imana mwana ari we Yesu azi yirurukira, ni Mpwemu Yera aribwo bubasha bw'Imana n'ubushobozi bizururuka. Iyi Imana yabisize ku muntu, mu nyuma uwo muntu niwe agiye kubishitsa, kubera Imana yararahiye yuko itazongera gusubira kuvuga, izotuma abantu bayo kandi aribo bazovuga. Mvuze nti nzotwara Uburundi na Afrika n'isi yose mu cyumve kimeze uku. Ni ijambo ryanditse muri Daniyeli, ivyo Daniyeli yahishuriwe. Ati mbonye ibuye ritoyi risidutse ku musozi, ridasituwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ati riragenda, murumviriza ngiye bukebuke kugira ngo dujane, ngo riragenda, ngo rirakura, ngo riragamba, ngo mu nyuma rimenagura ubwami bwose bwo mw'isi. Mwavyumvise? Ngo rigenda rimenagura ubwami bwose bwo mw'isi. Mu majambo nahereye ko ya ntambara nababwira y'Imana, nakoresheje amajambo jewe Imana yarambugiye sinzogwana nkoresheje intwaro canke intuze, oya nzokoresha ijambo. Ububasha bw'iwanje buri mw'ijambo, mw'ijambo niho buri. Nzokoresha ijambo. Imana mu kurema isi n'ijuru n'ibiri kuri iyo vyose yakoresheje ijambo, mu nyuma iryo jambo rigira ububasha ku bari bazi ko bafise ububasha. Ntababwiye yuko ariko azokora inguvu zisumba igisirikare ca Amerika n'ic'Uburusiya n'ica Iran. Nashatse kubagereraniriza ibintu muzi ko bikomeye cyane gose. Muraza bakoresha amabombe ya rutura, iki n'iki, none natwe turaza gukoresha ibombe zimwe za rutura zisumba izo bari bazi ko bafise. Birya bintu navuze bigiye gusambura ubwami bwose bwo mw'isi, kandi muzoba mubibona. Ubu nyene nabikoze mu mpwemu, mu nyuma biragiye kugaragarira mu maso yanyu ni ku mubiri yanyu. Nababwiye Imana je ntiyantumye je ngende kwigisha Bibiliya, kandi Imana ntiyantumye kugira ngende kwigisha abantu, oya, canke ngo ndabumvishe, oya. Imana yantumye nze ndababwire, abazokumva bazokira, abatazokumva nabo bazopfa. Murakoze mwese, mugire umugisha. Ndabifurije mwese kuzoshika mu bwo bwami bwa Mesiya. Murumvise ko buzoba ubwami bw'umugisha. Ndabasabe muze gusoma aya majambo ari muri Yesaya 35, muhere ku murongo w'8, musome ijambo ry'umutwe, hanyuma musome umurongo w'8, uw'9 n'uw'10. N'amajambo mazima, amajambo akomeye cyane gose, amajambo y'iteka, amajambo y'icubahiro. Mwese Imana ibahezagire. Murakoze.